Wagwani, we back again my people. This is Nuja Entertainment. Muri kumwe na KB Carnival. Turagarutse n'ikiganiro cacu twibutsa umuntu wese atarakora subscribe ayikore tujane gatanu kuri gatanu nkuko namana bibabwiye. Hama nizere ko umeze neza, ariko nimba utameze neza biraza guhinduka. Uno munsi nimba utameze neza ejo uzoba umeze neza. Ndababwira tuti turabakunda cyane. Amakuru tubabwiye uno munsi nkuko mubibona ni bijanye na M23 ndetse na FARDC, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje ibigwanisho M23 usanzwe ugwanira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Kuno munsi wa gatandatu habaye amasezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara ku mpande zombi. Impande zose zashizeho umukono kuri uyu wa gatandatu i Doha ku buhuza bwa Qatar nyuma y'ibiganiro bimaze amezi 3. Kinshasa yari ihagarariwe na Sumbu Sitamambu, intumwa nkuru ya Felix Tshisekedi, naho M23 ihagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Benjamin Mbonimpa. Bibaye nyuma y'uko mu mezi ashize i Washington u Rwanda na RDC bashize umukono ku masezerano y'amahoro yagizwemwo uruhara na Amerika agamije kurangiza intambara imaze imyaka hafi 30. Ihagarara ikongera ikavyuka ku burasirazuba bwa Kongo. Umutwe w'inyeshamba za M23 ushinzwa gufashwa n'u Rwanda, ariko ico kirego ubwayo barabihakana. Ugenzura ibice binini byo mu burasirazuba bwa Kongo birimwo n'imiji ya Goma na Bukavu. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika washimye iki gikorwa kuko cabaye ku mpande zose. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika usanzwe uharanira amahoro washimye ku mpande zose ibi byakozwe na M23 ndetse na RDC, n'amasezerano yerekana ku mpande zombi yuko bashaka amahoro. Ariko nyuma yo gusinya aya masezerano, umuvugizi wa RDC Patrick Muyaya yavuze yuko aya masezerano y'Doha azirikana imirongo itukura. Kinshasa yakomeje gushimangira yuko M23 yova mu bice yamaze gufata Bukavu no muri Goma. Muyaya yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter ko ibi byagezweho uyu munsi bifungura inzira yerekeza ku masezerano rusangi y'amahoro agezweho mu minsi iri imbere agamije kurangiza mu buryo burambye intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bishimwa yavuze ko aya mahame mu byo ateganya hatarimwo kuva ku butaka yoba yaramaze gufata, ahubwo ni gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Ntibivuze kuvaho, ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo. Ariko inyandiko imwe ayo masezerano ntiyahiswe igaragazwa mujyanama mukuru wa perezida w'umunyamerika Donald Trump kuri Afrika, ari wasanzwe yitwa Masade Boulons. Ari mu bakurikiye ibyo biganiro by'Doha no mu gihe basinya nawe nyene ubwiwe yarimwo. Nyuma y'aya masezerano, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bazahurira i Washington muri uku kwezi bagasinya umukono ku masezerano rusangi y'amahoro. Amasezerano y'amahoro ba ministeri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashizeho umukono ku itariki 27 z'ukwa gatandatu, ashingiye hanini ku ngingo zijanye no guhagarika imigwano no kutavogera ubusugire bw'igihugu byombi, guhagarika imigwano no gufatanya kurandura umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri aya masezerano u Rwanda na RDC byaniyemeje gushigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa M23 biyobowe na leta ya Qatar, hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje ibigwanisho itari ya leta. Tubaha incamake M23 yoba yavutse gute? Reka tubabwire, aya masezerano si rya mbere yobabaye. Amasezerano yarigeze kuba, ariho havuye n'iryo zina M23. M23 risobanura Mouvement du 23 Mars. Inkomoko y'iryo zina rishingiye ku masezerano y'amahoro yasinwe wa 23 z'ukwa gatatu 2009
hagati ya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Ayo masezerano yaragamije guhagarika intambara, gushira abagwanyi mu gisirikare ca leta ya Kongo, gutanga amabanga n'uburenganzira ku banyamuryango ba CNDP. Muri 2012 bamwe mu banywanyi bahoze muri CNDP bavuze ko ayo masezerano atuzuye canke atubahirijwe, bahava bashinga umutwe mushasha bawita M23 ubwo kwibutsa iryo tarike 23 z'ukwa gatatu 2009. M23 ifitanye amakimbirane na leta ya Kongo kandi hari ibihugu bivugwamwo ku ruhande Rwanda yuko byo babifitanye amabanga nayo yo kurwanya ico gihugu ca Kongo, ariko birahakanwa. CNDP yashinzwe muri 2006 mu burasirazuba bwa Kongo, ahanini mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yari iyobowe n'uwo twokwita Laurent Nkunda, ariko yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda muri 2009 kuva ubwo ntarasubira kugaragara mu bikorwa vya politike cyangwa vya gisirikare. Ibintu by'ingenzi kuri Laurent Nkunda, umwidondoro muri make, yari yitwa Laurent Nkunda Mhigo, yavutse mu 1967 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Ni umunyekongo w'umututsi, yigeze kuba umukoloneli mu gisirikare ca Kongo FARDC. Nkunda yafashwe n'ingabo z'u Rwanda mu gihe CNDP yari igiye gusenyuka. Yari yegereje guhunga aja mu Rwanda nyuma yo kutumvikana na Bosco Ntaganda wari waramwivumbuyeko, bivanye yuko hari ibyo batigeze bumvikanako. Ariko ubu Laurent Nkunda hari mu gihugu cy'u Rwanda, abayeho mu buryo bufunze butari uburoko, ntashyikirizwa RDC kuko hari impungenge z'umutekano wiwe. Kurwanya FDLR, imitwe y'abahunze u Rwanda harimwo abasize bakoze jenoside, kurengera ubwoko bw'abatutsi havuga ikinyarwanda muri Kongo, hagiriza leta ya Kinshasa ivangura, guhohotera no kubuza umutekano abene gihugu. CNDP yaje kugirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba CNDP bashigwa mu gisirikare ca Kongo FARDC. Abayobozi babo bahabwa imyanya muri politike no mu nzego za leta. Leta yemera kurinda uburenganzira bwabo bagwanyi n'abanyagihugu babo. Itariki 23 z'ukwa gatatu 2009 haniho havuye izina M23, garagaza itariki y'ayo masezerano yoba yarigeze kuba ariko ntashikwe mu ngiro, bituma bashinga umutwe witwa M23. Turashimiye umuntu wese yadukurikiranye kugera ku musozo. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe ayikore kuko ari karahomba cyane. Batubabwira tuti turabakunda, amakuru dutanga yavugwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mwari kumwe na Nuja Entertainment. Batubabwira bye bye, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.